abantu bigwariye imitima bagiye gushiramwe haje no kuvuga ko ni bimwe navuga erega systeme zo gukora genocide ziri kwishi ufata abantu ukabambika impuzu za gisirikare ukabateka kuja kugwana ku rugamba ukabashira imbere urumva nawo muntu ntari kugira ntari bwanke kubera nta shwafise n'ubundi akankaze wapfuye nta shwafise urumva ya warungu nayo urabona ingabo z'u Burundi ukuntu ziriko zirakora akazi ubu warungu tuvugana iri mu minwe y'igisirikare cy'u Burundi terabwoba mu bantu kandi niyo target bamanye ni nayo bafise byabaye na 2015 burya abantu bose bahunze ico gihuha kuko je ndibuka ko hari ubusheno bwinshi bwo mu Rwanda ubukurikiranye kabisa cabari kibazo ko ni wategezwe kugira ubwoba rero iki kintu ngoma ndakivuge kutya iyi propaganda bagira ama media imisi yose ni propaganda ijejwe kugumura abene gihugu ikibazo abanyarwanda bafise ngo si bose akavuga intera inkotanyi inkotanyi ikibazo zifise umunoho cyane burya ubaze kubaho my friend wifuza ibyo umubanyi wawe afise umunoho ati hajya ahantu ari ndahakeneye uzoba uriko uribesha ubundi byose biri kubiraba ni kwifuza kugira umururumba ibintu bitari gwawe kwifuza ibitari gwawe nivyo bintu biriko biratuma ibihumbi n'ibihumbagiza by'amaraso y'abakongomani aseseka kubera ko kwifuza rero bariko barifuza no mu binyamakuru bariko barifuza mu vyiyumviro hose ibintu byose ko ravuga no kuba ni ivyifuzo na mayirizo Hello guys, mamaze neza so ni link Arlene Alou comme d'habitude Miss Wafseri gwamenye musume no maso yinyana. So guys, turongeye kubaramutsa imbere ya byose twongera twakira umusesanguzi dusanzwe tumenyereye nka Liam Promoter. So welcome. Kandamutse abantu bose dukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe n'umunsi ni genekerezo rya 19 kwezi ku9 mu 2025 mpamvu tuvuga ano matariki ni kugira ngo n'umuntu azobona ikiganiro mu mwaka uza azomenye igihe twagikoreye abatariki twagikoreye nizere ko abantu badukurikirana bameze neza ni sawa batameze neza namwe mu bandanye musenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane twibutsa ko abantu ko bo gerageza kuze barakora subscribe hajya aragakengere bakafyonda kugira ngo tubandanye tugira ubumwe tugira n'umuryango wagutse kugira ngo makuru tubashikiriza biboneke ko tutariko turatamba twirorera yego Liam Promoter tubanze rero dukore ico bita ivyunguka kabisa ivyunguka kuko hajyanye biba bigoye twebwe umugambi ni wawundi nyene no kubakundisha unaskoki umurundi wese ategeza kumva ko unaskoki ari urunani ruri ngaha kugira ngo ruteze imbere umurundi wese mugabo my friend rezo guteza imbere utatwaye umutahe ego umurundi wese ni muri burategeza kurima ibiti bitatu by'ikibonobono na cyane my friend wifata ibiti bitatu by'ikibonobono naho birima ahantu ukabikurikirana neza ugashora nyene kujya bimeze ikiro c'ikibonobono n'ibihumbi 240 mengo ibihumbi 200 uko kuduga urumva ko ikiro kimwe ukidanaza ibihumbi 200 wimbuye 200 urumva amafaranga uburimo fata ibihumbi 200 kugwiza n'200 amafaranga menshi n'amafaranga menshi cyane ushabe bera umukire yego vraiment shushika muri yambona kazoza bitagoranye na cyane so Liam Promoter reka tuje mu kiganiro rero nyezina ico bita amafaranga ivyunguka turahejeje kubiki Liam Promoter reka rero tuvuge aho hakujya M23 iriko iratabaza FARDC ko ibarembeje mbega wewe ico kintu kivuga kwiki yes makuru nabonye ariko nagomba kwanza nse n'abahumuriza abantu hari abantu batabazi bino bintu ko biriko biragenda
bagakurikirana ivyo amamedia yandika yaba na bariya bakibaza ko ari ukuri ariko vy'ukuri ibintu nagomba mvuge nuko ivyo basoma ku binyamakuru vya handi hari yanya yego bitandukanye n'ukuri kuriko kuraba kubera ko hariya ibintu twe tuba tuza ngaha tugatanga amakuru y'ivyo tuba twatohoje ryari ubushize M23 yarashoboye gushira yatwereka abasirikare yinjije mu gisirikare kera yavuze ati bano bantu uri kurabaraba abanyagihugu bitoreye ahantu na cyane kugira ngo babe igitambo ca M23 abona ko imasisi nabibwe tazabwira na Warungu hariya Warungu yoyo ubunya 100% ikontororwa n'igisirikare cy'u Burundi ego amakuru ndibaza ko nawe yazi Warungu twayifashe igisirikare cy'u Burundi nico kihari 100% ego ariko nk'ivyo hari abantu badashobora kubivuga ivugira ibindi ayo namakuru yizewe ko Warungu iri mu minwe y'igisirikare cy'u Burundi rero navuze mu minsi yahera navuze ati aba bantu binjije mu gisirikare aba bantu ko biri kose abasirikare uriko urabara warabonye amafoto yego ugasanga umubibi yibereye hajya ebana ari mu bibazo byahana hariya yego frère amacungu iki n'abantu bagiye baratora bakura mu mabotike na cyane abakomersa abakonvoyeri abashoferi babambika impunzu babinjiza igisirikare ku nguvu yego Ibukavu na Goma my friend ariko harabera ibintu by'agahomera bunwa aho umuntu bamutegeka canke umujene akirimo bamutegeka kwinjira mu gisirikare ku nguvu barazura umujene kandi wasurumva ni kibazo na cyane rero narakubwiye ko mu misera ko M23 mu bisanzwe inguvu zarayiheranye yego zarayiheranye bivanye nuko ivyo yari yiteze canke ivyo yari yize kizoshikako bitabaye bigikunda bivanye nuko strategy zose bakoresheje zamaze kuburizwamo urazi ko ngaha anya media mu Burundi yahagurutse aravuga kugeza naho kabisa baburaho bamenera wazi ko bagerageje kurungika amaneko babo ngaha bamwe bagafatwa urumva ataco barashikako umva bari baragerageje gutegura ibintu byose biranga sivyo urabona ko bafashe ubu nabo bageze kuri systeme yo gufata bakinziza abantu ku nguvu yego ku nguvu batabishaka rero ndiko ndabona bariko baravuga basohoye itangazo rivuga ngo FARDC yarashe ku banyagihugu none si bimwe navugana ntubibona yego none abo banyagihugu ariko baravuga n'abana ntibajye abanyagihugu bafashwe ku nguvu binjizwa mu gisirikare atarugamba bashoboye nivyo ubona biriko birashikirana none gashaka mu mama umenga yibungenze afise inda woje kumuha inkongo arasa kwaza kigumva rukivuga abayirutse urumva abantu bigwariye imitima bagiye gushiramwe haje no kuvuga ko ni bimwe navuga erega systeme zo gukora genocide ziri kwisha urumva ufata abantu ukabambika impuzu za gisirikare ukabateka kuja kugwana ku rugamba ukabashira imbere urumva nawo muntu ntari kugira ntari bwanke kubera nta shwafise n'ubundi akankaza bapfuye nta shwafise urumva ya Warungu nayo urabona ingabo z'u Burundi ukuntu ziriko zirakora akazi ubu Warungu tuvugana iri mu minwe y'igisirikare cy'u Burundi agura ko mu M23 ndafise naka video ngaho mu M23 bafashe benshi cyane bafashe mpiri aka video kabisa sinoshaka kuga playing naka video nyene ubona nyene ko bari bakubititse na cyane bari bakubititse rero ingabo z'u Burundi zihagaze neza bwuma hariya muri Kongo zimeze neza igisagara cy'u Burundi kibeze ntigifina ntuzi ko kidafyina oya twebwe nta bintu by'imikino hariho nandi makuru ahari ukuntu mu Rwanda bavuga ko n'ahantu bahamba abantu abasirikare bishwe ba M23 ko batwara hariya
ibana ari uko abavyeyi ntibavuga ntibamenya ugize uravuga urafungwa yego urafungwa nturekrama urumva nibihe nyene ubona ko nta kintu na kimwe inventure iri bukora na vuba bukavu nagoma rya barayisubirana yego byeresana igihe cy'umwanya gusa n'ubundi kubera ko twasanze ikintu cy'umwanya arico gikuru kuko iyo tutaronka umwanya natwe gushika isaha hariho ahantu hamwe tutaba tumaze gushika keso y'umwanya tumuda kumbuga ngurukana bumenyi bisa naho u Rwanda rwafashe Bujumbura ico kintu rero ico kintu ngoma ndakivuge kukuntu ico kintu jewe maze imisi nitegereza ibiganiro bikorwa nabo hakurya ya Kanyaru kuvuga mu Rwanda ba journaliste bo mu Rwanda bamenyesha bakora mu Rwanda eske ibintu muvuga mwaba mufite ivyemezo nabonye ryari akavideo bakoze ku TV ntashobora kuvuga bavuga ko perezida wacu ngo ubwoba bwamwishe urumva hari ukuntu barema ikinyoma bajya bahungu n'aba content creator kabisa ico no kibabwira bagishoboye bo burofa ari urumva baragenda bagakreya inkuru bakayirema bakaca baja haje nabonye bavuga ngo president ayishimiye ngo yahunze mama ngo ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo kirafashwe yego mama ngo ibiki nibiki kinkavuga none ugasanga ari n'abantu babakurikirana batera biyongera ugasanga abantu ngo barakubise commentaire muri nani muri ico kiganiro aryohewe avuga ati bana aho ni sawa urumva rero abantu nimureke guhendwa urumva ikigo cacu c'u Burundi gitwawe nande General Major kugira ubu mu general uba waraciye mu bintu vyinshi yego ibinavyiza umaze kubibona yego sivyo none wewe wohunga intambara iri muri uri general wohunga intambara iri Tanzania uri mu Burundi nk'akarorero ibyo ni ibintu biboneka ko umva twete ni ma propaganda urumva bajya abantu bafise gahunda yuko barema ubiterabwoba mu bantu kandi niyo target bamanye ni nayo bafise byabaye na 2015 2015 buje abantu bose bahunze ico gihugu kuko je ndibuka ko hari ubusheno bwinshi bwo mu Rwanda ubukurikiranye kabisa cabari kibazo ko ni wategezwe kugira ubwoba rero iki kintu ngoma ndakivuge kutya iyi propaganda bagira ama media imisi yose ni propaganda ijejwe kugumura abene gihugu umunyagihugu mu Burundi ariko araba ino video ajyame amenye ko Uburundi bupanze kuva ku gatumba kahari kugera ku gatumba kahari muri nord kugera muri sud kuva muri west kugera muri est ndavuga Burundi kirapanze my friend ico nico kintu cambere dushimira indongozi zacu kubona zarashoboye kuturemera umutekano iyo tuje ngaha kwizi kamera tuba dushaka ko umunyagihugu tumuremamwo icizere ntitumurememwo ubwoba urumva ubwoba ni bubi ingabo z'u Burundi zihagaze neza umurundi wese yikorere aje ku kivi akora ibikorwa vyiwe abana baje ku ishuri bige ibintu byose bipanze neza yego ikindi naco je ngoma mvuge burya perezida wacu ariko aratuma abajene bo mu Rwanda babaho bakoresha izimbuga ariko arabaha ivyunguka kubera ko imagine ukuntu ushobora kuba uri umuntu udashobora no kuvuga urumva no kuvuga ibimeze nabi mu gihugu cyawe no kuvuga basi unabiyagire n'umuntu uko mu Rwanda ntibibaho uvuga ati bana ntikibaho ubwiye rero kubona bari ko biblansha cyane ino ni kimezo cerekana ko perezida wacu ugera ashaka gufana umuntu ujye umuntu wamiza mu kanwaro ujye umuntu bumufana na cyane ujye umuntu bumufana nta makomantere y'abanyarwanda urabona avuga ko perezida wacu bamukunda cyenda kunda barundi ndagira abategezo kubivuga kubera ko baba bariko
bashaka yuko deja tubacira n'inzira kugira ngo baronke ukuntu baza muri Ya. bamwe bamwe ariko Sisa. byaragoranye. ndiko ndavuga rero ukuntu abanyarwanda bashobora kuri mbuga iki gihugu bagifashe narabonye na Baskovia ryari bariko batanga ikiganiro bapanga ndega baramaze no gupanga n'ukuntu bazogabara ubutegetsi Ibaze. baravuga ko ndira bakavuga ati bana ngo bizogenda uku bizogenda uku tuzofata Bujumbura tuvuye Bujumbura sha twegereza Kinshasa no ariko General Makenga ryari yaravuze ya Sultani Makenga yaravuze nti ibyabuvira reka twe turabiheba Uvira twe turabiheba tuje za Kisangani hariya ijambo yivugiye kuko yabonye ko Uvira ntigikunda ikindi kintu naco igituma ubona amatangazo makuru aguma avuga amajambo kujya haru ntuzobeho ikibazo abanyarwanda bafise ngo si bose akavuga intera inkotanyi inkotanyi ikibazo zifise umunoho cyane burya ubaze kubaho my friend wifuza iby'umubanyi wawe afise umunoho ati hajya ahantu ari ndahakeneye uzoba uriko uribesha ubundi byose biri kubiraba ni kwifuza kugira umururumba ibintu bitari gwawe kwifuza ibitari gwawe nivyo bintu biriko biratuma ibihumbi n'ibihumbagiza by'amaraso y'abakongomani aseseka kubera ko kwifuza rero bariko barifuza no mu binyamakuru bariko barifuza mu vyiyumviro hose umva ibintu byose ko ravuga no kuba n'ivyifuzo n'amayirizo niko no bivuga point yanje yariyo so Liam Promoter kuri tugushimire cyane itambere nambere kuko urahumurije imitima y'abantu itari mike ico kintu nico ndagukundira kandi ko mana kivuze iyo duhejeje ikiganiro kuko hajyanye guhumuriza imitima y'abantu ibihumbi n'ibihumbi hari abantu benshi batwandikira batubwira ati nukuri kuva ntanga gukurikirana ino umutima wanje urarema nama na stock nibaza yuko hagiye gusha bagiye kudutera bagiye kugira gute urumva mureme umwansi yaramaze gukubitirwa umukuru w'igihugu cacu ajabutse abari mu kazi kose abari mu byunguka c'abaraho ntaba yahunze umuntu numwe umukuru w'igihugu cacu turanamukunda irambira hari hose ikindi kintu ari ngoma mvuge abanyarwanda baramaze kwishira mu mutwe ko twego tudakaze nani ko twe tutuba dukaze nivyo bintu bashize mu mutwe abanyarwanda mugabo bariko baratumenya tu garige babikenewe yuko umuntu akumenya igihugu c'u Burundi my friend muzokine n'ibindi igihugu c'u Burundi si ikintu cyo gukinako cyane si ikintu cyo gukinako kandi muramaze kubibona dushimira abantu bose bariko dukurikirana batagira subscribe like share comment mu bikore kugira ngo dutangure kuko tubafite umugambi yuko dutangura vuba cyane ni ibintu biriko biragorana kuzo turabashikira kuri tuzunguruka igihugu cyose tubaha amakuru ameze neza y'igihugu so thank you so much thank you ciao